umuntu agenda akuramwo ibintu bitameze neza agakura muri iyo nzu, hanyuma inzu igasa neza. Mwene data, we wagiriwe ubuntu n'Imana kuba hano, ndakwifurije kuba inzu y'Imana. Ijambo ry'Imana riratwereka neza ingene umuntu bameze igihe yahisemo kuba inzu y'Imana. Haririnda, hariho ibintu hano mu isi bigenda bitwanduza. Hariho ibintu by'amashari n'igono n'urwanko n'inzigo bikagenda bitekera abatari bake. Ni mu ngoro y'Imana ugasanga abantu baricaranye muga kugira ngo baramukanye bikaba kure. Abantu ugasanga bagendana urwanko mu mitima yabo. Mbega ubwo rwanko ruva kuki? Ubwo rwanko ruva hehe? Nta handi ruva kuri wa mugwanizi mu bishetani. Ariko mwene data, umviriza icyo Imana yawe yo mu ijuru ikugomba ko igomba kuba umwana w'Imana akwiye. Naho biruka amageragezwa n'ibibazo n'ingorane, ibyo ntibibura gushika. Reka dusome hariya mu igitabo cy'abami, abami ba mbere. Reka dusome hariya mu gitabo cy'abami bagira kabiri, abami ba kabiri, abariho dusoma amajambo y'Imana. Turabe iki jambo ry'Imana litubwira, hariya aye abami, igitabo kigira kabiri cy'abami, igice cya 4 ku murongo w'8. Dusomeho amajambo y'Imana, turasoma amajambo make, turabe iki jambo ry'Imana litubwira. Kane ku murongo w'8 haravuga ngo, umunsi urizina Elisa aza i Shunemu, kandi hariyo umugore w'umutunzikazi aramugobera ngo amuzimane. Maze uhereye icyo gihe iyo aciye aho yama ajayo bakamuzimana. Bukeye nyamugore abarira umugabo wiwe ati, mbona uyu muntu ko ari uwera kandi n'umuntu w'Imana. Enda tumwubakire akumba hejuru ku nzu, tumushirire mu buriri. Ikigira kabiri ni iki? Hanyuma ni iki? Maze yaje kuturamutsa azohora araraho. Umunsi urizina araja muri ako kumba araraho. Habarira umuntu wiwe Gehazi ati, mpamagarira uwo mugore w'umunyashunemu. Amaze kumuhamagara aramwitaba. Abaza Gehazi ati, umubarire uti ko wabitwararitse bene uku? Uti none yo gukorera iki? Uti mbega uragomba kuvugirwa ku mwami? Uti canke kumugabisha w'ingabo? Aramwishura atoyaye, nzokwigumira ngaho iwacu. Maze Elisa arabaza ati, none twomukorera iki? Gehazi aramwishura aterega nta mwana agira kandi umugabo wiwe arashaje. Tumanuke hepfo gatoya kuri 17. Hanyuma uwo mugore asama inda avyara umwana w'umuhungu. Ca gihe nyene Elisa yamubaririye gishitse. Uwo mwana amaze gukura, umunsi urizina aragenda asanga se iyo bagenya. Abarira se ati, umutwe uranyishe. Se abarira umuntu wiwe ati, muterure umushire nyina. Nuko aramujana amushikiriza nyina, amushira ku bibero. Hageze mu mashoka aracikana. Hariya hakurya ku murongo wa 27. Ashitse aho nyene kuri uwo musozi hari umuntu w'Imana
ari aho umuntu w'Imana ari, amufata ku birenge. Gehazi aramwegera ngo amusunure, ariko uwo muntu w'Imana aramubwira ati mureke, kuko afise umubabaro mu mutima, kandi uhoraho yabimbishije ntiyabimbariye. Nyamugore aravuga ati mbega mugenzi, ni jewe nari nagusabye umwana, sinakubariye ati reka kumpenda. Elisha abaza Gehazi ati kenyera wabire inkoni yanje ugende, nihagira uwo muhura ntimuramukanye, nugomba ko muramukanya ntumwishure, uheze urambike iyo nkoni ku maso y'uwo muvyimba w'uwo mwana. Nyina w'uwo mwana aramubarira ati ndahiye guhoraho ko uhoraho nawe nyene ndakurahiye singusiga. Nuko Elisa ava hasi aramukurikira. Ariko Gehazi yari yarambitse, yari yabitangiye imbere. Ashitse arambika iyo nkoni ku maso y'umuvyimba, ariko ntiyakakaza canke ngo yumve. Araheza aragaruka ahura nawe, amubarira ati umwana ntakakaza. Imana yacu nihabwa icubahiro. Umviriza, Imana yacu yo mwijuru ni Imana yo kwizigirwa. Igomba yuko abantu b'Imana bababera imbere y'ubwiza bwayo. Hano dusomye amajambo y'Imana ingene uyu musavyi w'Imana yitwa Elisa yari umukozi w'Imana, yarakunda kugendagenda. Ariko naho yakunda kugendagenda, uraza abakozi b'Imana bama bariko baragendagenda kenshi. Umukozi w'Imana aragendagenda ariko aratemberera abantu, ashitse ahantu asanga umugore w'umunyeshunemu yari umutunzikazi, ngo kandi aho hantu barakunda kumuzimana. Baca baramwakira baramuzimana. Hariho abantu batazi kuzimana bashiki. Hariho abantu usanga bibereye ngaho batazi kuzimana icarico, ariko abo bantu baba ngo barakunda kuzimana. Elisa ashitse aho hantu aranyezerwa cane, aravuga ati ntacyo. Abakozi b'Imana barakunda kugendagenda. Ndibuka igihe kimwe haraha hepfo muri quartier yaha, nariko ndagendagenda. Hari mu myaka niho naringishiga gukorera hano, hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na 80 hafi n'icenda. Ico gihe ndiko ndazunguruka, ndiko ndaramuca abakristo, hari ku masaha y'umuhingamo nk'isaha 10. Ndashika ahantu nserutse, ubu amayira ayaca mu mihana yaragwiriye cyane. Ndaseruka ahantu, nserutse ahantu nsanga umudamu umwe w'umukristo, nsanga yifashe uku, ariko aravuga amajambo ngo hewe, ariko aratukana ngo aho wampereye ukamenga singira kanwa, ngo ubu rero ngoma nanjye ndagukurire hasi. Yo, ndamubonye ariko aratukana, ngira uko ndamukubita amaso nca ndiruka nsubira inyuma. Nabanje ambonye nawe nyene acariruka. Erega ibikorwa naringiye gukora cyo gutemberera abantu sinabaye nkikigira. Naciye ngaruka naha ku rusengero, ngize ndacashika nicaye gatoya, njambona nawe ariko araza yiruka. Nzice njabona nawe nyene arashitse, acarafukama ngo mwarimu, ngo ngirira imbabazi, ngo ngirira ikigongwe. Ndamubaza ati bijya none wari kuragira nibiki? Ati mwarimu wanje nakubonye nza ndamaramara. Toya, nije namaramaye kukurusha. Arafukama ati ngirira imbabazi mwarimu wanje, ngirira imbabazi. None nagirane? Erega fukamye. Ndamubaza ati ntuzosubira gutukana? Nawe arambwira teka sinzosubira. None nagirane ndamusengera. Mugana arababaye. Mwabakozi b'Imana, hariho ijambo ryambabaje igihe kimwe. Nabaye mu kugirisha inama abavuga butumwa nk'aba. Turavugana ndiko ndabahanura, ndababwira ati mukaza muraja hariya mu mihana kuraba abantu bagwaye.
abandi baravuga ati tuzoza turagendagenda turaba abantu hariya mu mihana tubagendere. Umwe acaramanika urutoki arambwira ati pasitori, jewe sinzogenda mvuye aha ku rusengero ngo ngiye gusengera abantu bagwaye, naho bazompamagara sinzogenda ngezeyo. Umugwayi ni warondera muganga, hazoza nsange ku rusengero. Ndumviriza yo majambo umukozi w'Imana mbwiye, uzobategerera ku rusengero baguhamagaye ati musengere ntuzogenda ugezeyo. Tisawa, ndamwitegereza. Nta myaka 5 yamaze mu ishengero atagize ingorane. Burya abakozi b'Imana duhamagarirwa ibintu byinshi. Mwebwe ishengero mudukunde kandi natwe tubiteho tubakunde. Umviriza Elisa ashitsaho hantu baramuzimana. Hanyuma uwo mudamu yari umuntu ameze neza, yashitse ku musaraba, ariko n'umugabo nabo nyene yarakijijwe. Yesu nashimwe. Aramubwira ati mugabo wanje, uyu muntu nabonye n'umukozi w'Imana kandi ameze neza, reka rero tumwubakire. Urabona ntiyoba twebwe ntitwobaha munsi nawe ngo abe munsi, reka tumwubakire hejuru. Ngaho bamye barangendagendeshaho hejuru, mbona mwarabubakiye hejuru. Abakozi b'Imana aho babanza ndanezerwa. Haleluya. Ati niko uwo mugore amaze kugira inama. Hariho abadamu batazi kugira inama abagabo babo. Oya, ibyo ari byo byose umudamu yama egome, ibyo ndabyumvise mushinga ntahe. Umudamu atazi kugira inama umugabo n'ijambo nari mutewe mushinga ntahe. Mu by'Imana byogenda uko, mu by'Imana byogenda uko nuko. Igihe kimwe abadamu nuko bavuga ngo ndabavuze ko cyane. Umudamu umwe igihe kimwe yagize ingorane ni Bubanza hariya Nkorera, afise umugabo we w'umusirikare. Hanyuma uwo mugabo ari Somaliya, aratekera amafaranga, abwira umugore ati genda ufate ry'amafaranga uyajyane ku rusengero nayo ikigira 10. Hanyuma umugore acaraza arayazana, azana inusu, ayandi arayagabanya. Hanyuma heze iminsi nza numva telefone, wa mugabo ari hari arantelefona ati paseri, ati mbega murakomeye? Tegome turamahoro. Ati hari ibintu narungikanye madame ino, akazi karagenze neza, namurungikanye amafaranga angana ukuntu y'ikigira 10. Ati none umudamu wanje yarayashikanye. Nanje ntandirukanga ndabaza mwarimu ati mbega umudamu wa naka, umudamu yitwa naka yaratanze ikigira 10. Ategome ati yatanze angahe? Ngo ayanaya. Njandaraba wa mugabo ndandamutelefona, atewe ibyo warungice byarashitse. Ndararaba nkamubwira ati ko atayashikanye yose azoshika camwirukana. Mugasira mubwiye yo yarungice muravyumvira iki? Namubwiye ati ibyo warungice byarashitse. Hanyuma ndahamagara wa mudamu ndamubaza ati mbega madame namaki byagenze gute? Umugabo wawe ibyo yakurungikanye wabizanye byose? Ati najanye aya naya. Ndamubaza ati none ko mbega yakurungikanye ayasumbayo, kumenga wabciyamwo iki, watanze 2 bya 3, ikindi yebye agende yowashije. Ngo pase ngo reka ngo abadamu biratugora, ngo yandi ngo nayongereze ratio. Tino ntiyari yakurungikiye ratio ikwiye. Nariko ndavuga rero abadamu batazi kugira inama abagabo babo, reka ivyo tubirengane. Imana yacu nidufashe. Wa mugore amaze kubwira umugabo ko barubaka yanzu, barubaka. Bamaze kuyubaka umugabo arayitegereza ati sawa, umukozi w'Imana nayizemo. Baca barondera ibintu bishika 4, baca barabizana muri yanzu, baca barabizana babiterekamwo. Bayibiteretse muri yanzu, icambere cyari iki, bariyumvira ati uyu mukozi w'Imana niyaza arushe
azoryama kuki. Baca batangura bazana icambere iki oya nyishure neza. Icambere ni iki bazanyeyo? Uburiri barazana babushira ngaha. Bariyumvira bati naho dusiza y'uburiri none azanye ibitabo azobitereka kuki. Baca barazana ikigira kabiri citwa iki? Imeza. Bariyumvira bati naho tujanye iyi meza none azoyama ari ku gitanda. Niyagomba kuva ku gitanda imeza iraho none azocaja kuki. Bazana icya gatatu kigiki? Intebe. Baca bariyumvira bati umukozi w'Imana arasoma ijambo ry'Imana none niyakenera gusoma bizogenda gute? Baca bazana ikigira kane kigiki? Itara. Baca bararijana barishira hejuru. Uwo mukozi w'Imana rero yaje agatashikira muri ico cyumba, hanyuma agira uko abwira umukozi we ati ngo hano. Aramubaza ati mbega burya uyu muntu ko yatwitwararitse bingana uku twomukorera iki? Ati muhamagare. Nyamugora caraza arirukanga arahagarara imbere y'umukozi w'Imana. Bibiri ivuga ngo ahagarara nkahajya. Umukozi w'Imana aramubwira ati mbega uragomba kuvugirwa ku mwami cyangwa uragomba kuvugirwa ku mugabisha w'ingabo? Nyamudamu aramwitegereza toya jewe ibyo byose ntabyonkereye, nzokwigumira aha anyene sinzimuka, nzoguma hanyene iwacu. Uraguma aho Imana yagusize. Yesu nashimwe. Guma mu rugo rw'Imana guma. Guma mu rugo rw'Imana guma. Aho Imana yagusize bariza gusanga gumaho. Ati simva haa nahanyene. Yesu nashimwe. Amaze kuvuga ivyo hariyumvira ati none Nyamudamu caragenda. Mugabo Elisa ariyumvira ati oya reka ndamukorera ikintu azomenye yuko ahantu abakozi b'Imana bahaciye. Abaza Gehazi caraza ati mwigisha erega uyu mudamu naho ubona biruko nta mwana bagira, muhamagare. Nyamudamu caraza ahagarara mu rwinjiriro. Elisa avuga ijambo. Mvuga ijambo ry'umukozi w'Imana rirafasha. Aramubwira ati umwaka ugeze aho ugeze uzoba ukikiye umwana w'umuhungu. Nyamudamu caranezerwa. Mugabo caramubwira ati reka kumpenda mukozi w'Imana, reka kumpenda. Mugabo atajana ikintu mu mutima. Ngomba ndakubwire neza mwene data, abana tuvyara mu buryo bubiri. Hariho abana Imana iduha mu buryo bw'umubiri, ikandi Imana ubugira kabikaduha abana tukabyara mu buryo bw'impwemu. Niwabyara mu buryo bw'impwemu ugakura umuntu hariya mu byaha ukamuzana mu ngoro y'Imana akihana agakizwa imbere y'ubwiza bw'Imana, uzabona kugwako ati warakoze warambeye umuvyeyi mwiza. Nyamuvyeyi acarirukanga aragenda. Umwaka ugeze acaribaruka. Wa misi nyene Elisa yavugiye yibarutse umwana. Akana karakura, akana karakura, akana kagahungu karakura. Wa muvyeyi aranezerwa n'umugabo wiwe aranezerwa ati Imana yatwibutse. Erega Imana yacu ni inyembabazi. Kandi yabwira n'umugabo, ariko abwira umugabo ngo ndonderera indogobo yisheko amatandiko neza. Undonderera umuntu aje gutwara indogoba neza umumpe. Erega ntiyabwiye umugabo ko umwana yapfuye. Uwo mugore umutima yarafise umutima wo kwizera. Bwana sifiwe. Arabyitegereza. Umugabo aramwitegereza. None ugiye kugirane hariya ku mukozi w'Imana? Ngo fa kugira gusa ngo nico giye kumwibariza. Asiga umwana yapfuye. Mugabo yamurambise muri yanzu. Ega mu nzu y'Imana ni heza. Mu nzu y'Imana muhora muririmba ngo hatembiki. Ngo hatembiki.
imigisha y'Imana iri mu nzu y'Imana erega. Yesu nashimwe. Atarirukanga aragenda ni kuri wa muntu w'Imana. Mugabo amaze kuhashika ariyumvira ati none mbega yemwe none bigenda gute? Mugabo rero atarashikira umukozi w'Imana Elisa agira uku aramubona. Amaze kumubona araraba abona ni wa mugore ariko araza arirukanga. Aramubwira atarabwira umukozi wiwe Gehazi ati genda muhure, ndabona ni wa mudamu umwe w'umushunemukazi, genda umubaze ko ari amahoro. Gehazi arashikira wa mudamu aramurabutsa aramubaza n'amahoro? Ngwegome. Umugabo wawe aramahoro? Ngwegome. N'umwana wawe aramahoro? Ngwegome. Erega hari abantu badapfa kugenda baravuga ibyari byo byose, agira ibanga muri we. Umuntu ntave kugenda aravuga ibyari byo byose byabonye, ibintu byose bishyize ntagenda aravuga. Hari byagenewe abandi bantu runaka n'ibindi bintu byagenewe abakozi b'Imana bonyene gusa. Kirazira kugenda uravuga ibintu ibyari byo byose. Uwo muhuye ngo uvuge, uwo muhuye ngo umubwire. Oya, hari byagenewe abakozi b'Imana bonyene gusa. Ibyo nibyo bituma abantu benshi bagenda bagira ingorane muri urugendo ruza mu bwami bw'ijuru. Gehazi amubajije ngo n'amahoro? Tegome n'amahoro. Baca barajana. Wa mudamu nibibazo n'ingorane ziwe atarashika, atarafukama imbere ya wa mugore ye wa mukozi w'Imana, ataramwegera ngo amufate ku birenge. Yegeye ngo amufate, Gehazi aramwitegereza. Gehazi yari umuntu akomeye cyane w'umuprotokole yagendanira Elisa. Ataramufata ngo hinga musunure. Elisa ati mureke. Haleluya. Uwo mudamu afise akabonge mu mutima, kandi ndabona arafise ikibazo, ariko Imana yanje yabimpishije. Erega Imana ntivuga byose, naho wabura umukunzi wayo hariho ibyo ikora itakubwiye, ugasenga ugatakambira Imana, mugabo ibyo byose Imana yawe yo mu ijuru ikabanza ikabyihoza ngo irabe ukwizera kwawe aho guhagaze. Elisa ati mureke, Imana yambimpishije ntiyambwiye ivyari byo. Shengero ry'Imana, reka tuba abana b'Imana bakwiye, tube inzu y'Imana, hanyuma isigaye Imana yacu yo mu ijuru izodufasha kandi izoturamira mu buryo bwose tugeze mu bibazo biturengeye. Ibyo bibazo naho ubona bikurengeye, Yesu n'umwami wawe afite ububasha muri byose, ashobora kukuruhura. Ibyo ubona bigumye, umwami wawe Yesu Kristo ashobora byose kubikuruhura. Wewe gusa binzu y'Imana, utekanira Imana. Imana yacu twizeye ni Imana yamiseruka mu gihe cyari cyo cyose. Acha Elisa aramwitegereza, cyangwa nimuvugisha zirihe, nyarukanira n'ingoga iyo mirisho yanyu, nyarukanira umwe, nyarukanira. Elisa inkoni yiwe arayifata, acahereza umukozi wiwe Gehazi atehe, genda witwaze inkoni yanje, niwashika hariya mu rugo rw'uyu mudamu uza kurambika iyi nkoni ku muvyimba, umuvyimba uraza gukanguka. Mugabo Elisa atumye umukozi wiwe, nyamudamu aramwitegereza ati jewe mugabo sinjana n'uyu, simvaha. Erega sindagusiga. Hari abantu bagenda basiga Yesu bakibaza yuko hari icyo baza gukora hariya. Oya, niwasiga Yesu nta na kimwe bizokumarira. Gendana n'umwami wawe Yesu. Yesu afise ububasha muri byose, azogutabara muri bijya byose ubona bigumye. Yesu n'umutabazi kandi yamaseruka mu gihe cyari cyo cyose. Agizuku wa mugore ati sindagusiga. Gehazi atarirukanga aratwara ya nkoni, arashika arurira muri ya nzu. Yurira muri iyo nzu niwe bari bayubakiye. Ataranangagira arurira ni kuri bwa buriri, niwe bari babishiriyeyo, ko bari babishiriyeyo umukozi w'Imana. Hariho abantu bagomba gutanga Imana imbere,
arashika ararambika inkoni kuri wa muvyimba, agomba kurorera k'umwana kakaza. Mbega none aho yarondera ibitangaza n'ibimenyetso ko bikoreka, ko yari yagombye gusunura wa mugore, yari yamusabye imbabazi, yari yihanye. Hari aho tubona ngo yabanje kumusaba imbabazi, turangirira imbabazi wa mudamu nagombye kugusunura. Ega hariho abantu bagomba ngo Imana ibakoreye ibitangaza, ngo babone ibintu bitari bike, ngo Mana yanje ngo urampezagira, ngo Mana yanje ngo nakeneye kubona ibitangaza n'ibimenyetso. Ryashavu naryo wagihanye, kwa rwango wagwihanye, vya bindi vyose ubona biguhanamiye wabitunganirije he? Wasavye imbabazi ukamugaba ukagomba ibimenyetso n'ibitangaza ngo bikoreke. Wibaza yuko Imana izogenda ivyemeye? Imana ntivyemera. Imana ijana n'umuntu yicishije bugufi. Mugabo wa mugore acaraza, Elisa acaraza, ashitse ahura na Gehazi, aramubaza ati vyagenze gute? Toya databuja, ereka narambitse inkoni kuri wa muvyimba, umuvyimba ntiwakakaza. None nibiki? Elisa we wacaraza muri yanzu. Uraguma mu nzu y'Imana mwene data, mu nzu y'Imana hari imigisha, kandi mu nzu y'Imana ni heza. Elisa amaze gushika acarurira, yuriye wewe aramwubararako, amwubarayeko, haza yumva umwana ariko arasamura, haza yumva umwana ariko arasamura. Umukozi w'Imana atafata wa mwana aramuterura neza, ataramushira, amuhereza nyina, ati mwana wawe nguyu oye. Mbega none wewe hamwe uri kuriyumvira icyo kintu kibaye, mbega wotangura kugumbira umwana cyangwa wotangura kugumbira umukozi w'Imana? Nyishura tumve. Ikintu nk'icyo kibaye, umwana w'ikinege ukajubona umukozi w'Imana aramuzuye, wotangura kugumbira umukozi w'Imana cyangwa wotangura kugumbira umwana? Kugumbira nde? Umwana? Umukozi w'Imana? Nimureke, ico ni kibazo umuntu wari wese afise ingene yocishura. Umviriza, aramwitegereza, atewe mwana wanje warugiye. Mugari yitegereza umukozi w'Imana, ati mwarasizwe amavuta koko, Yesu nashimwe. Umviriza, ijambo ry'Imana riratubwira neza mu butumwa bw'ijwi bwanditswe na Matayo. Hariho ijambo ry'Imana mu butumwa bw'ijwi bwanditswe na Matayo igice ca 21. Turabeho ijambo ry'Imana, havuga ngo 21 ku murongo wa 12, havuga ngo Yesu yinjiye mu rusengero rw'Imana, ahindira hanze abadandaza mu rusengero n'abariko baragurwa bose, ahenura ameza abariko baragurisha inyuma, ababwira ati handitswe ngo ingoro yanje izokwitwa iki? Izokwitwa iki? Inzu yo kugira nde? Ariko mweho mwayihinduye isenga ry'iki? Inzu y'Imana. Ahantu Imana yacu yo mwijuru iba. Mwene data umviriza neza, iyi Imana yacu yo mwijuru yamikora ibitangaza. Inzu y'Imana ikwiye kubiyera, mugabo ntibe yo kudandarizamwo. Hariho abantu bagenda bayuzuza ibintu by'ugwanga, ibintu by'inziga, ibintu by'uburyo butandukanye, bakagenda buzuza mu mitima yabo. Ndakwifurije umutima wawe ube inzu y'Imana. N'aya majambo y'Imana abayumvise mwese, Imana iduhezagire, Imana twese iduhezagire. Tunamika amaso yacu, dusenga Imana. Turagomba gusengera umuntu, yumva agomba kubwira Imana yiwe yo mwijuru ati Imana yanje, ndagomba yuko umutima wanje uba inzu yawe. Nyaruke nigoga tubashyire mu biganza by'Imana, tubasengere.
turarangije. Nimuze tubasenge, nimuze tubashyira mu biganza by'Imana kugira imitima yanyu itunganira Imana. Iri jambo tumaze iminsi ibiri tuvugana ryo kuba inzu y'Imana, ejo tuzovuga ibindi ariko turirangirije hano. Nico gituma twari tubasavye umuntu wari wese yumva mu mutima wiwe ace bugufi imbere y'ubwiza bw'Imana. Tugoba dusengera babene data, umuntu wari wese yimenye uko ari mu mutima wiwe, tubashire mu biganza by'Imana kuko Imana yacu niyo kwizigirwa. Imana yacu ifise ububasha muri byose. Ganira n'abakozi b'Imana, ganira n'abakozi b'Imana. Reka dusabe umubwiriza hano asenga Imana. Mana data wa twese uvyagiye mu ijuru ku ntebe yawe imbabazi, abantu bawe bari hano Mana baje imbere yawe, turagushimiye imbabazi zawe. Aba bantu bagomba kuba inzu y'Imana, aba bantu bagomba kuba inzu yawe Mana, kandi aba bantu n'inzu yawe koko. Niwe wabubatse, niwe wabaremye, niwe wabatoranije, hanyuma ubahamagarira mu ngoro yawe. None turasabye Mwami ngo wongeruze mu mitima yabo, wicare kuri ya ntebe yawe, uze kuri ya meza yawe, uzane na rya tara umurike, hanyuma ubeze Mana, ubakure ko amarabaga, ubakure ko agasembwa, ubakure ko ivyo bagabitanije byose. Haleluya, haleluya, mw'izina rya Yesu. Haleluya, mw'izina rya Yesu. Ubagirira imbabazi, ubagirira ikigongwe, ubaharira ivyo bagendeyemwo. Haleluya, ubakure kwa gasembwa. Nuko rero urakoze, amaraso ya Yesu abeze, amaraso ya Yesu abatunganye. Urakoze kubagiriye ikigongwe, tubigushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Banze mugumaho nyene mwe mufukamye, gumaho nyene, gumaho nyene, banze mugume mufukamye. Abagwayi haguruke, abagwaye haguruke, tubashire mu biganza by'Imana. Mwumva mufite kwizera. Kristo Yesu umunyanazareti, turagushimiye. Uri Imana yo kwizigirwa, uri Imana y'inyabushobozi, kandi uri Imana ihambaye. Ugukiza n'ukwawe, indwara Mwami naho yoberemeye ukwahe, wewe ubwawe Mwami ufise ububasha muri byose. None Mwami turasengeye abantu bose bahagaze imbere y'ubwiza bw'Imana, turasabye nubakoreko mu izina rya Yesu Kristo. Ingorane zose Mwami z'indwara zimugwe n'ububasha bw'Imana. Urakoze ko bose bemeye kubakorako, kandi urakoze ko bose bemeye kubakiza. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen, amen. Nuko mushika ari kugira ukwizera.